mutaye yo nangora nije ndatahura ndagaje ndakuze nziko natanga gukora utarana bahariya sawa reka ndabyumvire ko renda mingene nzobimubwira wumviriza ikintu gihari we mwigisha umusomesha ndaza aravyemera reka ukimubwiye nawe arakeneye amahera uca umubwira ko azotwara 5 miliyoni nawe twari izindi muzopasura hagati sawa ndavyumvira ko darabingene ndamusomesha we bana mwibanga umubwire ko ari banga sibyo kugenda avuga hano hose tukaba dusevye ko hano umuryango wacu wobusevye ubukenu matwitangira abagore Sheri meze gute naguri mu vyiburo byinshi ahubwo wenda kubaza kwiki wagiye kurara mu cumba c'abashitsi baze amasaha ntaryamye ndagutegereje Sheri impamvu reje naraye ngaha mu cumba c'abashitsi naraje sanga wamaze kuryama kandi naje ntevye gose ndavuga ati hako nakuvyura rero reka niryamira mu cumba c'abashitsi Sheri nijyambere wari utashe hatevye kariko wari umvyura nkakugororera Sheri basi kanda kubwira ndafise ibintu maze iminsi ndiko ndapanga sivyo bugereyi hasigaye afise umukobwa kandi cuma shahi gitari igikobwa kiraho ciza gihagurutse camataye guca camabuno manini shaka umubwiye umugore akabiri oya ndashobora no kumukwera rero nkamumukwera kubera rero Jamie kumenya gusa ndiko ndamwizera kuri iryo gahunda twavuganye je mbona umengo twotangiriza ahantu habiri ndamubwira ati kubera ufise umukobwa mwiza kandi mukundana yari yanyeretse ifoto Sheri haguca hirya no hino we mbwira ikibazo ufise gushika ubu sindagutahura je ikibazo mfise si kindi nshaka kumusheri wareye ndamutera inda weme kubona ari umuntu wo kwizera burya inkono mu kwankira ava Mika yagiye araducanga canga umengo sivyarimwe ariko je naho yansavye ujya mwanya ngo nimbanze mfata urugendo ngo ndamuvire hande ngo ngende ngo aho mbana ngo biki nibiki ngo tumare gihe tutabonana ngo avyitegurire ngo mugumane nawe Mika kajana gatego ashobora no kuvyanga ariko nta kundi nyene reka ntegeje ahantu habiri uzotangura kwemera ni unzotera inda sivyo nkamuneginda kugira ngo numviriza ahantu jenshi nungukira kandi nawe kungukira ukira aho nyene wowe ndabona ushaka kuvyara gusa ahubwo ushaka n'ibindi ushaka umwana ahubwo ushaka kira mukobwa wese ubu nawe ugiye kumusheri wa Lay sheri tubiri Mika yari yabitwemereye kandi ndazaza bidukorera none wewe umukobwa wese ubonye umubonamo kuko vyarira ni nko ubuzima ubonye inzira yazi nijye urayitegereje izo gutangura gukunda niyo jana nayo mviriza ndabwira reka ubwo buraya hana kuvuga ngo ukutegesha ahantu habiri y'ibiki none shiri we ntambe wateze kweri ntambe wateze ntushobora gutega imbeba muri korodoro
no mu cyumba ugateka kugira ihushijwe muri koridoro ize gufatirwa mu cyumba. Reka manyanga ndazi nawe kukeneye umwana ndazi mu mutima urirya umuhari. Jeje nkeneye umwana. Erega Mika je ndiko ndamuraba ntitwamwizera. Mimi karajya Mika ntitwamwizera. Ugacana kumva byose aca biheba. Oya, wese ivyo ndiko ndakubwira ushaka wo bitahura kare. We kugenda uvyanga basi we fata ko wavyemeye nawe utavyemeye. Je ndamuterinda. Ivyo kutavyemera bizoza mu nyuma ariko usipoze ko muri uyu mwanya wanyemereye. Shireka ndagukunda nje tuma ndakugisha inama. Iyo nza kuba undi mugabo nogiye nkamutabagirinda. Hama nkacenza kubwira ko hari umwana ndereye mu gahinga nkaba umuzana ukamubona. Kandi umwana kuzega. Niho wozana nabimenye. Ariko gusa nkubu ndabikugishije inama. Umwana ataraba n'urusoro mu nda ya nyina. Biri byagabanya amajambo ntakumvise. Kandi ibintu byose ukora anaha kuko Mika akamenya yuko hari uwundi urukura ushaka gukora ku byo bintu sibyo yoca bivamo nawe ucumubona ya ndavyo ahubwo ngo tugende tugerageze uko kuvomera byose ntuzi uburyo kwa makara. Siya nawe ngerageze ndahaba ariko urabona Tugende. Nagerageje kenshi. Ariko rinda kubaza. Ngo ariko Shishube. iyi matitre nkwiriye. Mbwira rero. Nashaka ndakubaza. Urazi ko Mika njya munsi ndakubona umunsi wa mbere ndakubona muri turi kumwe na Mika. Nari nzi ko mukundanye. Kungene nyine mwarabana. Mana yanje. Urazi ko nyine narafushe nyine ndabura uko nifata ndavuga ati waragize iki? Nari natangiye gufuha. Wafushe kandi utari bwanamenye. Nari natangiye kubyereka mu mutima wanje. Nikubona gusa umutima wahise ukubita ati ndumva warasitswe amavuta mawe. Byarabaye. This is love. Bon, oya Mika. Mika abwa hajya twako dusabana ibigongo. Mika burya je nawe dufitanye amateka menshi. Ya, gusa nzokubwira ariko hari ikintu nari nshaka umunsi ko tuvuga nako. Ariko imbere y'ikumbwira je numvise Mika kuvuga neza shamwe n'ibyo bintu mufitaniye n'ibiki shamwe bye kwera. Ya, amvuze neza ko ntari bijyanje nzokubwira tubifatira igihe basi. Okay. Sawa nta kibazo. Mugana numvise kuvuga neza cyane vraiment. Uri umwana mwiza. Yarakumbwiye ko byinshi nyene kuri umwana mwiza. Aho n'ubundi ndi mwiza sibona ndagasura ubende kwe ndi mwiza. Ndi bogare. Bon, chérie, hari ikintu nshaka ko tuganira. Sawa. Mbwira. Chérie, urabona? Dufise byinshi dushaka gukora mu rukundo rwacu. Kandi dufise n'ibintu byinshi dutegekanye hagati yanje nawe. Kandi ibyo byose bisaba amafaranga. Kandi urabona nta mafaranga afise. Chérie, ako hari ikintu ngomba ndakubwira. Sinzi uko ucakira ako ndiyumvira ndanabibona neza ugikoze ivyo bintu byose twabigerako kandi tunyarutse. Mbiri zashinda ndakubwira. Mbwira ibintu byose ushobora gukora niterambere kuri twese. Twese urumva ni nyungu kuri twese. Urumva kumbwira rero ivyo noshobora gukora kugira ngo tubeho neza. Tubeho twisanzuye urumva iterambere kuri twese erego musigende umufasha wawe she. Bebe uri siko ibintu ngiye gukubwira aho bikora Cyane gose. Uri siko bitadutera. None kimwe je ndisivre mbwira shusho. Bon, chérie, urabona agenda afise mukuru wanje. Turi babiri twenyene. Kandi ukuntu ndamwuba urukundo ndamukunda. Sinumva ko hari ikintu yo kwifuza kabura mbona ko cyoshoboka. Chere mukuru wanje afise ikibazo. Ikibazo nyabaki? Ko numva umengana umwana mwiza. Nabwo ari ikibazo cy'ubukene, ikibazo cibiki. Afise byose Imana yamuhaye byose. Usabuze kimwe cyonyine. Ikiki. Chere mukuru wanje ntavyara. Ntavyara?
numva bikaze cyane. Ako sikubwa ko ari watavyara arakomeye samples ahubwo umugore we ni watavyara. Shit. Birababaje disi. Umuntu afise amafaranga, afise ibintu byose. Akabura ikibondo vraiment mu rugo. Ari wo munezero yarasanzwe yari akwiye kugira. Ariko je cyo numva no gufasha uko umuntu yakugiriye neza, yagukunze. Numva twoja ku mavi tukamusengera vraiment. Shiri twarasenze amavi yarakobotse ahasiga no kwironderera njia za panya. Ariko nta kintu kinanira Imana vraiment. Imana niyo nkuru. Ivyananiranye vyose Imana nishobora kubidadura. Shiri Imana ifasha uwifashije niyo mpamvu uri ngaho ugira udufashe. None ushaka ndabafasha iki? Niyo service mushaka basi ndabafasha. Okay, Shiri reka ndakubwiye. Shiri urabona grand frère nawe ko ndamwereka amafoto yawe. Aca nyungura igitekerezo. Shiri nkuko nabikubwiye nta mafaranga dufise yo gushika ku ntego zacu. Yambwiye ati ubona gute uwo mukobwa tuvyaranye nkamukubita miliyoni 10. Ati shirika guharira shaka amafaranga dukora ubukwe. Turangure n'imigambi. Waguhe miliyoni 10 ukamuvyara tukamuha umwana wiwe amafaranga tukaje gukora imigambi yacu tugashika ku bito twiyumvira. Atari uko naho uheba amafaranga urongorwa n'umukene. Hari wa jeo canke naho duhebeye ivya mariage ndagucikiza ndagucisha mu dirisha. Miliyoni 10 s'amafaranga make n'amafaranga tworanguramo ibintu byose twiyumvire yo nasaguka. Tukaja ni Zanzibar gutembeye. Sheri ivyo ni uri kurabimbwira kweri? Memuke ngo ni kubera amafaranga vraiment. Ntabwo hemutse wohemuka gutarije ndabikubwiye. Ndumiwe kabisa. Wumiwe gute kweri? Ndagiye ntaco mfise norenza ko. Shugiye. Ntaco mfise norenza ko vraiment ndarengewe. Umuntu nkawe nari nizeye. Shuragiye vya vrai? Shugiye he? Shiriwe naye. Shiva mu rukundo tubanze dukira inzara wowe tujye amafaranga. Yes bona Abel. Ewa ntugire ikibazo je gahunda namaze kuyipanga. Gahunda nijya nyene nta ngorane je ndayibuka. Oya none wowe nkawo wocere kuri mu biki. Oya nta ngorane. Juste jewe saa 2 top nzoba mvuye Ingozi. Tuzihuta gose ku buryo mu masaha 4 nzoba namaze kugera Bujumbura cha tugiramo. Nta ngorane urazi ibintu vy'indege biragoye je no gufata indege umuntu akaja korosha ubuzima ntiyoguma muri ibi. Ntogira gute no kwihangana nye nta kundi no kubitwara buhoro byo ndimo ni hatari. Sawa. Amahoro boss. Ni sawa. Yako. Ndabona mwari muri birebeye ku gatelefone nabasuhuje. Mwari kure. Nta ngorane none ko bizisha uko ubwo wiwe nta kintu kenenga. Boss ariko muri iyi minsi mu rumengo urafite akantu k'akanyamuneza ukuntu. None bagira ndire. Ya, nuko nyene mu minsi yahera wamengo nyene biruku. Ya, ibihe birahinduka by'umuntu. Kandi korosha ubuzima ni naco cyambere. Ni naryo banga ryo buzima. Yego boss. Ariko kuri inzu nyegera vya byose hari akantu hoba ukeneye wewe. Ko ndakuza urinze usatira ukaguma unyegera hari ikintu ukeneye. Yego. Yasa nkavyo. Nayi ndabizi dedemba nyarutsa mve hano ngenda. Boss cyana shaka kweri munyobereze ko iporo ku mushahara. Iporo nibikigana. Ibihumbi ibi. 50 byose ndabikongerera rero ngo kumushahara. Wavyimvye sha wahaze. 500 boss. Yego. 5 uvugana na mabuja zoyabo. Murakenoye. Unduru matwisha. Ayo mashina yiki. Nikiki kidasanzwe ayo gukenguruka boss w'igiporo ni hatayi ku mushahara boss. Hama ndumva ugomba urira aviyo. Ivyo ndege ni ibintu bisanzwe. Niba gutera ubwoba. Oya boss. Kandi na cyane uzobona
hari kategori zitandukanye ngaha muri iyi si. Yego. Hari ugenda n'amaguru afise amahoro. Hari n'ugenda n'indege afise ingorane. Ariko ugenda n'umuduga afise amahoro. Nimba ari byo bashaka kumbwira genda. Oya boss. Ikindi naco ni wagenda ushaka kuzonsigira ku makorona nanje urati ko tutabanye nayo. Makorona nibiki? Boss ayo makorona. C'est la plus grande dora roi montagne Kilimanjaro dora ja boss. Aurengo ushatse kuvuga iki mu Kirundi? Ushatse kuvuga ko ari manini ku dolari. None za montagne na Kilimanjaro bijamo gute? Naga Faransa sero dora français, dora English, dora French. Ni Congereza. Imbere shayo ninzari kuvugisha imbere. Mugenda ryari? Safari njema. N'igiswahili boss tuba tukiye. Bro, hari ikintu maze ngisi mbona kuri wewe n'ubu ntaratahura. Byukuri wewe Lay ko dusanzwe tuzinanye. Ucari wa wundi wa mbere. Mu byukuri Lay narinzi ubwa mbere. Tuyitangura kubana ukiza ngaho tubane bro. Ucari wa wundi. Ko mbona umenga ibintu byinshi kuramisha. Ubuzima bwawe ntikeneye ko ndabumenya. Ko ukusa mu maso biraboneka ko ufite ibibazo byinshi Lay. 10 miliyo. Karamuzibona miliyoni 10. Miliyoni 10. 10. Man urabona miliyoni 10 umuntu kimani zikanyerera zigenda kumana uzibona ushobora kuzikwera. Iyo usikibaza kiga udasaba ubufasha kuri twebwe tumenyereye ibintu byaje n'amafaranga. Usikibaza kiga baraze gufatanye. Watsi deni rya banka biranka kuri riha byaje miliyoni 10 man iriya fake y'umukobwa. Man miliyoni 10 man ndiko ndazibona nkuko. Ariko uriya mukobwa ngo n'urukundo man ngo nagiye ngo ashaka urukundo atari karanyemera ko mfuta ku miliyoni 10 numva ko yasengira neza. None se umugambi niba ari wo kuja kuyibase wiwe urumva yavyemera. Man urabona je naronse deal man yo kuronka miliyoni 10 ngatanguza umutahe sawa. Ariko umukobwa nari karabitahura bro. Kandi nakanu gato ni ka TikTok guca akora miliyoni 10 tukazifata mu ntoki. None se umukobwa atashaka ibintu by'imigambi myiza itomoye nk'iyi hezagiye. Uzobigenza gute? Nta migambi ari mu maboko y'undi muhungu manje. None se uzomukwa sostomati? Uzomukwa gapipi kambuze? Nano bwo amukumudenga w'ibijumbo ngo bamwemere. Ako kantu witwa ngo ni gatoyi kabyari miliyoni 10 nakara. Bro, urabona? Pende ko ndaguze ibintu byinshi. Wema telefone, ndaguha nimero y'iyo man nzoyimubwira. Telefone? Muraza kuganira man. Sawa? Umusomesha amajambo yawe man. Umubwira agaciro k'amafaranga man. Umujinga naza agaciro kinoti man. Naza kamoto walani. Kanunze fute. Miliyoni 10 man. Ntugira ukebuke. Ngize baje kibaye miliyoni 10. 500 by'yange. Na 200 y'uyasiga. Amarangi. Mika. Nizere ko rero kubangiye kubasiga ngaha muri uru rugo muzogerageza mukabana neza. Na cyane yuko kubangiye uzikinjanye. Ni sawa drama tugira urugendo rwiza. Hama hari ikibazo nashaka kubaza Monya. Nawe uri ngaha twese turi hano.